ariko yavuze ati Fabio Love n'umukeba wanje wewe nuko bibona umukeba wewe kubera ahubwo ni kubera yuko muri domaine bon sinzi ko abifata mugabo je nabuke banzi kubera kingorongo turi bisiga kuri top tumena majigo aka monster nta myaniko kimeno nzuntiranye na miguru miko fuck numbaza uko ndabikora nkoze mu buhinga ku midoho y'imitego ni muhiri wacu Bakunzi ba Buja TV reka tubiguha ikaze mwese muri bijyano byacu naziko muri benshi cyane mudukunda tubakunda turakundana nitwa Isaac Classic ariko kandi behind the camera ari kuri camera ndi CK professional niwe bana yadufasha kugira tuntu nk'ama image asukuye na sound imeze neza cyane murabizi ko Buja Hit tukuma tubazana stories zitandukanye uno munsi rero nabaza niwa muri wanyu benshi mukunda kuma hip hop ndabi huwa Bwana Fabio vite boss. Bana fresh. Jereka ndakukeze kwanza kabisa kuri no trophée waronse ariko nabo batarayiguha ariko je baza yuko mu mwaka uza izo. Nabayimaide. Basara bayiguha. Naza kubo ndi nayo gusa mugabo urumvira cyari hariya. Nice kabisa. Uri artiste cyangwa muri umuririmbyi w'umwaka muri Radio RFM. Wiyumva gute kwanza duhere ngaho? Misanzo n'ibintu biryoshye kuko urabona ko amahiganwa yose abagoye. Ariko novuga yuko numvirije mu bantu bose bari ngaha cyangye abafana biwanje bavuga ati Fabio Love no mwaka vraiment nibaguhe babimaye nabo babonye ko ndabibereye hanyuma kandi kinini naco ndanabashimira kuko iyo bahenga amavyari kuboneka sawa rero kuberiki kubuzu vyari kuboneka kuko wabona ko abantu bose bari biteze yuko Fabio Love ari wategerezwa kuyironga bakoze cyane berekanye yuko ari abantu jiri yerekanye yuko ari abantu vraiment badashobora guhengama hanyuma kandi ikindi kintu naco nshima yuko byashoboye kuba nyene nawe reka kubishima nice kabisa we nuri umuntu kenshi tukubona kuri social media cyane why shaza kuvuga ntomore neza shaza kuvuga nuri umuntu uboneka cyane mu interview cyane why bona nagenda kubaze izo social media no bandiko ariko ma interview ndayatanga ariko bon sinkunda yuko kirakundwe nanga interview ndakunda yuko nanga interview mu mwanya wavyo kandi umeze neza sawa kuko hari gihe usanga ugumutanga interview hari gihe usanga kuba kubaza question z'uburofa nanje ndanga question z'uburofa vraiment ndazanga gose question z'uburofa yawe ni nkizihe Fabio waje wafunguye gute unasikia hivi rero bon je sinkunda ivyo ndakunda rero yuko tubaza ibintu biri serious sawa rero nico ituma uno mwanya ni bon vraiment kumbaza muri uno mwanya kuko mwanya nyene washimiwe yego uno mwaka ugaza ko ufise indirimbo zingahe 2019 ufise indirimbo zingahe duhere muri 2019 gusa 2019 ziwanje kugatwe kiwanje nibaza ko bon je sinkunze gukora indirimbo nyinshi cyane gose ariko nibaza ko zishika kuri zine okay narigeze gukorana interview na Kingorongoro one day sinibuka umunsi neza ariko yavuze ati Fabio Love n'umukeba wanje wewe nuko bibona umukeba wewe kubera ahubwo ni kubera yuko muri domaine bon sinzi ko abifata mugabo je nabuke banzi kubera Kingorongoro nta kintu na kimwe dupfa abarapa ngo hajya kenshi nimuhuza ntiduhuza gute abarapa ko duhurira muri show hari hose tukaramukanya ubwo bukeba ngira sorry si yose wewe yari bifese nice yari bifese ariko wewe abarapa benshi murakunda kwitana ngo murabakeba kuri wese uko bibona Fabio je mu isanzo je nta bukeba kuko nibaza ko wishize mu ubwo bukeba dufiki amudemo wanje watwaye hari tongo ryanje watwaye wakoze iki sawa kugira tuba bakeba kuririmba kuri microphone tu kuririmba ndagusatura na ukansatura bigaherera ngaho naishi hapo yani bijya nivyo bita changamoto mu Giswahili bavita ngo ni changamoto ariko jewe kubganje nta muntu dufitaniye beef numwe kiretse umuntu angwanya uwo turagiranira beef ungwanya vraiment turagiranira beef ariko unyanka nibisanzwe nta beef tugiranira ariko ungwanya turangana vraiment okay sawa wowe umustar kandi wemeye kubaho mu buzima bw'ubustar hajya ikintu maze kungurura mu bustar bwawe niki cyo maze kanye nibyo kubaho umurinzi w'umwaka karibindi
Bon nibaza ibi vyo kuba umuririmbyi w'umwaka bijanye n'akazi no kwipushinga kugira dushoye gushika kuri vya bintu uri kurambaza ivyo tumaze kuronka. Bon je navuga yuko gikuru novuga n'abagenzi ndamaze kunguka abagenzi benshi ndamaze kuronka abantu benshi uvuga ku kanoti kanoti ni ivyo vy'ivyo nyene kuko jewe murabizi yuko ndumu artiste nta mwaka ushobora guhera ntaronse concert sawa rero izo concert sinjya kuzikorera ubuntu no mwaka mwarabonye ko nakoze shows zitandukanye haro zimwe nashoye kwitaba kubera nakitswe n'amagara mwarabonye urumuri rw'amahoro niyo narindi mwarabonye hariho concert nari numiyemwo ya Bantu Boy hariho n'izindi nagiye ndakora ntoba nibuka neza ariko novuga gikuru nungutse muri ubu style bwanje nuguhura n'abagenzi benshi nuguhura n'abantu benshi hanyuma kuri no munota nkaba mbeshejweho n'umuziki atakindi kimbeshejeho ya biramaze gushika ukaregreta ku star kanye nizo nyungu uronka biramaze gushikira kwari nimekuwa star bo nta musare numwe bidashikira ivyo ya birashika ari he ushaka kugira mu hoteli cyangwa ushaka kurya ahantu no na hoteli ungira vyama hoteli no bon je ico no kubwira gusa aho umuntu ashobora kuregreta donc urashobora kuba wipoweshereje ahantu n'abagenzi donc wambaye nyene ibintu bisanzwe umuntu w'umugenzi araje gutora Fabilove ofite nani nifuza yuko twobonana dupanga akantu kunuku ba ugasanga nawe ibereye home ukavyuka ukicara sasa wicaye muko murapanga ibintu vyanyu kazubona abantu bako barabatunga intoki urumva ukabajene ugasanga ivyo wakuravuga nukura bivuga bitumbereye fresh ariko ico cyonyene nevuga ko ari ico mugabo sino ubustare buraryoshe ubwifatamwe neza yeah okay sawa nice benshi turakunda kubona bagenda na ba bodyguard wewe bodyguard wawe ntibakugwa neza ga Fabilo ndabafise wanashima bashika kuri babiri bahora babona ndamaze gukora amashow atandukanye ndabafise mugabo bazana kuri show gusa yeah ndabazana kuri show gusa anaje guhabwa trophée sawa sinaje kugwana n'abantu sawa hanyuma kandi ikindi kintu naco abo turi kumwe barahari mwababonye abo turi kumwe rero bajya bonyene barankingira ariko muri concert haba hari abafana bafise ibishika vyinshi canke baba bashaka vraiment kugufata canke kugukorako bajya rero baragerageza kubegeza inyuma apana mugwanko no mu rukundo kugira gusa muri rimvyo yabo ntavagira ikibazo sawa rero ngasi nashoye kubazana kuko mbanzi yuko ntekaniwe neza kandi no ngamwe abonye ko hariho security ikwiye ya naje modoka nta muntu yari kufatanga ngirire namwe barabara donc nibaza ko nta cyari gutuma nzana bodyguarding ya sawa nice uroni Fabilove genda kunda kubaza ububazo buri hanze gato ya sana yanyu canke akazi musanzwe mukora kandi Fabilove musanzwe arafise abavyeyi bose sifise abavyeyi bose fise mama ahari hose vraiment n'umuntu n'umuvyeyi nkunda cyane gose ariko na papa naramukunda cyane gose kwa n'umuntu twasa ndamukunda cyane gose muga kubera atakihari none ngire gute cyankunda uhari ariko bose narabakunda bose ya rero mama niwe sigaranye wenyene pole sana pole kubura papa umeze nkanje nanje mfise mama gusa okay je aho nyene musanzwe ubana n'abavyeyi ubana na mama canke uri bana iyo ni vie privée sishowe kuyishura yeah sawa hajya Fabilove afise imyaka ingana amavuka jewe mu bisanzwe n'ivyo sishobora kuvyishura donc ibintu vy'imyaka aho mba adresse kwa no ivyo sindabikunda cyane okay sawa Fabilove itabi canke bangara sometimes karacamo sinzi bon novuga ahubwo ndifuza kuzokumviriza numvirize ngene bimera kuko je kubganje numva umenga n'ibintu ndiko ndanabiraba ndatangara umuntu ashobora gufima uruntu rw'umwotsi rukamujamwe hanyuma rugasohoka ariko Imana izinkingire sinze ndabijemwo bon ivyo ntavyo ngiramwo kandi jewe nta n'ikintu kiboreza na kimeno n'amazi tu hanyuma ego ivyo vyonyene yeah sawa Fabilove urumurapa kandi barapa benshi barakuga wabishi sana barakuga wabishi umurapa n'umuntu banatazanirwa blague keshi wewe uri kurandika indirimbo uburi muri he situation keshi situation uryohewe canke ubabaye situation ikuryohera cyane kwandika indirimbo cyane wewe ibare situation bivana n'indirimbo mbashaka kuririmba sawa nimba ari indirimbo yo gushavura ndishiramo nyene yuko ndiko ndabibamwo bijya bintu sawa
nimba warankubise ingumu nkaba ndiko ndabiririmba kabisa ndumva ko ndiko ndababazwa n'ijya ngumu wankubise ndabiririmba nyine nshavuye kujya nyene ariko nimba ari indirimbo yo kuryoherwa ndabiririmba bon je bivana n'ico mba ngiye kuririmba cyari cyo neho nja muri iyo mode yayo. Yeah. Sawa, reka sozera akabazo kanyuma Fabi Love. Fabi Love wewe reka tugishire Claire, kiwe Claire kino kibazo wanashima giherere no ngaha. Shaka kumva Fabi Love kumbure sizosubira no kukimubaza sinshaka no kumva ko hari abana bazobimubaza kuko shaka bimarire ngaha. Fabi Love na Satbi hari ikintu kitagenda neza. Yes or no? Hari cigeze kuba kitagenda neza ariko kuri uno munota birameze neza cyane nibaza ko ivyo vyaheranye n'imyaka ya kera cyane gose. Yeah. Umumeze neza yego nta kibazo kuko ni vya bindi na wewe umukameramane ntarabura umusi warimwe mushwa kuba mutumvikana kuri akace kariya sawa rero nivyo vyabaye Sabine Munyakanyosha nanje mbege bifu yarivuye kuki dusubira inyuma gato twihanganire ariko tugire gato kuko abantu baramva ngo Fabi Love na Sabine bumvikana hari habaye iki just bon novuga yuko hariho bimwe wasanga nyene dukora Sabine iyo twicaranye urasanga nyene turiko turabitera inkuru tugatwenga bon hari ibintu bimwe twakora sinzi ko yari ijya myaka nyene iriya mugabo je novuga yuko Sabi hari utuntu tumwe yangirira tutandyohera bikaca bimpusa kuririmba ijya ndirimbo sawa ya kugira nzira jya magone niwe bari muhaye man bon ko ari agishimi sishaka kubigaruka kariko sishaka kubigaruka ko ariko iyo bija hose Sabi nta ubu ni sawa ni peace nta kibazo kihari nta muririmbyi nimwe dufitanye ikibazo vraiment yeah. Okay. Fabi Love kubera wambaye amaherena nambaye amaherena kubera novuga ko ni nkuko nambaye isaha ngushaza mu bindi isaha jya uyambara gushaza ya kugira umwanya so kugira ndaba umwanya ntikora umwanya nshatse nuraba no muri telefone sawa noshaka nkabaza umuntu ariko isaha je ndayambara kugushaza tuyambara différemment jeyo je nayambara kugushaza gusa muzu to kwambara naho buguhamera nini muzu no kwambara sha itambera vraiment mugabe yimbera yose je no yambara nta gusa sinkunda ishati ya sinkunda ishati nakugwa neza singa ubona umenga bon wewe birakubereye ni bon ni fresh. Okay nice reka dusoze kiyago cyacu mukuduha akapela gato ono urakunda flow yawe iyi flow mbeho ikwiye kwanda yakuje mu gutisha kubimenya yakuje mu bon jewe flow novuga yuko nagerageje kwidocumenta kuba baririmbyi bandi iyo muziki wa novuga wa hip hop wavuye ndagerageza kuza ndi documenta ku baririmbyi batandukanye hariho ba bon sino kuri Rwanda nabavuga mbwa n'abantu baririmbyi kenshi ndabaraba bigatuma numviriza ukuntu ushobora kuririmba flow numva vy'ukuri ko mbangiye muri originalite ya hip hop ko urashobora kuririmba flow ugasanga umenga nturi muri originalite ya hip hop sasa rero nivyo novuga yuko nagize ariko novuga yuko jewe hanini ndaba abanyamerika umbajije abatanzania vraiment n'abaririmbyi batanu ngira ntabonzi kweri mumba bari sawa twagiye tuha akapela gato man shakia yari yose ndabi huha yeah bon turabami bumudiho niga sumugani sinanyeye vino here we go kushaka kwipima kuri trap gerageza nta mikino tugushire no mukanigo nidukina nibidogo gi remix ababono gende kubibariko overduka mirigo turi bisigo kuri trap tumena majigo aka monster nta myaniko kimeno nzuntiranye na migurumiko fuck numbaza uko ndabikora nkoze mu buhinga ku midoho y'imitego ni muhiri wacu turi kumwe n'abahuvadone cyo gituma iki gisonga gihabura na uteri chachu numuriro ndazura kirike pigino ndakuvuna imbavu Fabi Love Dakeshan bo ndakuvuna imbavu gerageza utigane maze ugira imyaka turaba mikando uravyumva surusako sinkaba niga bagogwa na beat z'ama trap nkabo tubagira nk'umucafa Fabi Love umetisha bro bala. Okay, Fabi Love ndagushimire cyane hajya turindire collabo umuririmbyi w'umurundi ubona ati ugenda mufokinga collabo kabisa ndamwifuza cyane nini barivyi bose ndabashaka ambwira umustar umwe sinoshobora kumutora kuko jewe muri no mwaka wa 2020 aho tugiye gukorana muzo wabona batandukanye nice kabisa Fabi Love rero twari kumwe nawe twari turayaga stories nyinshi wazumvise bari byo nashoye kuguruka ni inbox sawa muzo telefone azoyishura ariko nga kuri micro z'abandi abanyarusa ko bakugwa neza ibintu byo kuvumbura
bon kubera bareba bari mu kazi kabo ndapfa kubikora ariko si ibintu biryohera umu artist wari wese bivana na action waba gusanzemo sawa bon usanze meze fresh poa mugabo usanze bimeze fo umva muri uwo mwanya ndashavura kweri ariko bataramvumbura meze jipange sasa genzo kugwa wonora hega manje ko nagira address sawa wozo ngenda kukuya neza kabisa ari kumwe na Fabi Love peace kabisa nitwa Isaac Classic gira subscribe like na share stories ni nyinshi cyane kuri budget murabizi twama turondera aba artist batandukanye stories zitandukanye kugira uryoherwe aho CK mukuri wakoze cyane mwese mwakoze cyane aba fan b'umuziki ndudi mwese mwakoze cyane tuzosubira undi munsi Fabi Love tutkigira Lokinen